cyane kanya mu mpaye banditsi bamenyesha amakuru namwe mwese mukoraniye hano turabahaye kaze hano muri company yacu Now company mu nyemerere mu ntiza kanya ndabereke abagize iyi company yacu nkuko bamaze kubivuga hano turicanye n'umushinga ntahe Jean Dodier akaba ari umuyobozi akaba ari nawaserukira imbere y'amategeko iyi company yacu Now company harakwirikira umushinga ntahe Egide akaba ajejwe ibya social media muri Now company yacu hirya yiwe gato hariho umushinga ntahe Jibril akaba ajejwe ibya photography na videography muri Now company hano turafise Bera akaba umusekretere w'iyi Now company turafise kandi n'umushinga ntahe Gerard akaba ajejwe imigambi gushira mu ngiro imigambi iyi Now company nkuko rero muhejeje kuvyumva iyi Now company ni company itari nto kandi ifise imigambi yakazoza itari mike ni company kandi imaze igihe kitari kinini cyane ibayeho ni company imaze umwaka urenga ko amezi make cyane ibayeho ikaba yemewe imbere y'amategeko kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2022 namwe muravyumva yuko imaze ukwezi kumwe ni umwaka umwe n'amezi makeya mu migambi rero ifise iyi company ifise imigambi itari mike nkuko yatanguriye mu gihugu ca Swede ariko kubera yatangujwe n'umushinga ntahe Jean Dodier twamaze kubabwira akaba ari umurundi yari yumviye ko ivyiza byose by'iyi company bisangira n'igihugu ciwe c'amavukiro ikazogirira akamaro igihugu n'abagituyemo niyo migambi myinshi rero dufise muri company yacu imwe ni mubona dukoranije hano ama organisation y'ama event akaba naco kuyu munsi cadukoranije hano sibi gusa nkuko natanguye kubivuga yuko ari company ifise imigambi myinshi kandi yagutse nibaza yuko akanya kabidukundiye tuja gusigurirwa ibitari bike vyerekeye iyi company nagomba rero ntarandiriye tumuha ijambo umuyobozi mukuru w'iyi company kugira nawe adushikire kuri byinshi murakoze mwiriwe neza ngira muturumvikana ejo yego murakoze nagomba icyambere nshimire mwebwe abanyamakuru mwafashe umwanya wanyu mukadutera iteka nka Now company nitwa Jean Dodier nishishikare nkuko babivuze umuyobozi wa Now company mu mategeko mu Burundi no mu makungu mu bihugu bimwe rimwe tumaze kugeramo hanyuma ndanezerewe cyane ndanezerewe kuba mu gihugu c'amavukiro uyu munsi ndi kumwe namwe banditsi n'abanyamakuru mwaje kudutera iteka yo kugira ngo twerekane bimwe mu bikorwa dufitiye iki gihugu cyacu cyatwibarutse nezereje rero no kubabona hano turi buze kuganira akanya katari gato hano kugira ngo turonke icyo tubwira abarundi turonke icyo tubwira babandi batashoboye gushika muri Bujumbura uyu munsi bamwe bifuza kubana natwe mu gikorwa nyezina cyadukoranije uyu munsi ariyo concert ya Dobene dufise ku itariki 30 na 31 no itariki 30 n'itariki imwe yego hanyuma nagomba mazi ndabashimire inyuma yo kubashimira nababwiye ko ndi umuyobozi wa Now company ariko abenshi muri mwe mushobora kuba muri kwibaza ngo Now company ni iki cyavuye he ryari kubera iki Now company ni umugambi wavutse atari kera cyane umaze umwaka umwe n'amezi uvutse urumva ko umwana amaze ayo mezi ntabarakura cyane ariko tunezerejwe n'ivyo tumaze gukora muri ico gihe gitoyi kubera ko
ni bimwe mu bishobora gutuma uyu munsi twakoraniye hamwe n'abantu babubahwa nkamwe mu nganuko mukaduha umwanya wanyu mwari kuba muri gukoresha ibindi. Ibyo turabyishimira nka Now Company. Inyuma y'amezi atari menshi turi ku murimo, twatanguriye i Burayi muri Europe aho dusanzwe tuba, ariko imigambi yacu ntikwari ukumara igihe kirekire nk'uko mubibona. Nyuma y'umwaka umwe ntihaba haragira ko umuntu afata imigambi imwe nk'iyi, ariko twaragerageje kubera ko byari bimwe mu byifuzo byacu n'imigambi. Rero bimwe mu bikorwa bya Now Company tugera i Burundi twabonye hakenewe kongerwamo imyidagaduro kubera ko tubyisangamo rimwe na rimwe bamwe muri twebwe mubona hano, nanjye ndimo. Rero tubona ko imyidagaduro ishobora kudufasha guhera kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa twagiye dutegura, ariko twabanje ibi. Rero turaza kuganira, ntabwo ikiganiro ari cya abayobozi ba Now Company, siyo mpamvu turi hano, ahubwo impamvu turi hano kwari kubamenyesha Now Company ni iki, tunabereka n'igikorwa Now Company yateguriye abarundi imbere y'uko uyu mwaka urangira. Nkaba ndabashimiye cyane, nkaba nifurije umwe wese yifuje kuganira natwe uyu munsi ngo yumve ko ari kumwe n'abavukanyi biwe, yumve ko ibikorwa tugomba gukora ari bya Now Company ariko by'igihugu. Murakoze cyane. Ku kibazo cya Now Company kubera iki itahereye mu gihugu cy'amavukiro, nibyo ni ikibazo cyiza cyane. Nk'umwana w'igihugu yagomba guhera mu gihugu, umwana yagomba kuvukira mu gihugu, ariko umuntu wese ari hano arazi ngene ubuzima bugenda. Byarashyitse iyo uwo mwana avuka tutari mu gihugu ku mpamvu z'ubuzima, hanyuma tumwakirira yavukiye, ariko ntitwashimye kumugumiza iyo yavukiye. Twaramuzanye mu gihugu kumwereka abavyeyi ba sekuru na barinakuru. Nizera ko ico kintu cyumvikana. Byarashyitse bishika atariho turi ku mpamvu z'ubuzima, umuntu yarasanzwe ari mu bikorwa bitandukanye, ariko tunezereje no kuba uyu munsi uwo muzukuru w'igihugu yashoboye gushika hano. Ico kibazo cya mbere nibaza ko cyumvikanye. Ikindi kibazo ndiko ndibuka kiravuga ngo kubera iki Doben ari we yashimwe kugira ngo yugurure imiryango ya Now Company mu Burundi. Bivanye n'imigambi yacu, mu ntango ntabwo twifuza Doben kumvo zitandukanye, ariko ibiganiro byagiye kugera aho birangira dufise Doben kumvo zigiye zitandukanye by'akazi n'ibindi, ariko Doben twabonye ariwe Now Company yahisemo kugira ngo adufashe, nkuko atari wo wenyine zoba turi kumwe n'abandi bamwe na bamwe bamaze kumenyekana hano. Tuzoba turi kumwe na Rinoji azodufasha nawo guserukira generation nshasha mu gihugu. Nkuko mwagiye mubibona hano, murabona ko atabatama benshi twicaranye. Turashira ingufu cyane mu bajene bagenzi bacu bivanye na projet za company, tukaraba n'ibyo dushoboye n'ibyifuzo byacu. Rero twasanze Doben ahurirana n'imigambi yacu y'ibi biteramo tuzoherako byo kugurana Now Company mu gihugu cy'amavukiro, ari kumwe n'umuririmbyi mutoyi mu myaka Rinoji. No kuvuga azobara abartiste babiri gusa kugeza uyu mwanya nibo bartiste dufise, kandi twibaza ko bazoba bari kuri ico giteramo. Amakuru ariko aracana cyane bijya n'ino inyarwanda.com aravuga ko Doben yahawe imiliyoni 40 z'amanyarwanda. Tumvikana ko kanoti ko mu artiste mugiye kuzana nk'umushyitsi hano ku butaka Burundi kamaze kumenyekana. Tuzi nimba ari yabivuze cyangwa ntituzi nimba arabasanzwe bari muri Now Company babivuze, nimba atari banga, nimba Rinoji nimba Pito Doben azohabwa miliyoni 40 z'amanyarwanda zize mu Marundi, uza gusanga ari hafi y'imiliyoni 200. Rinoji nayo mwamuhaye amafaranga ngana. Usibye ko ico kiganiro uvuze cabaye kugira cyo kinyamakuru inyarwanda.com, ico kiganiro cyo kunyarwanda nta kintu tubizi ko, kubera ko nta indi press twigeze dukora haba mu Burundi cyangwa mu makungu. Iyi niyo press ya mbere dukoze, kandi nibaza ko ico kintu cyayo mafaranga bavuga nibaza ko atari cyo, kubera ko nta kintu twigeze tuvuga ku bintu bijyana n'amafaranga ya Doben.
kubera ko iki nico kiganiro ca mbere dukoze kuri concert urumva ngira bica bigorana no kuvuga ngo Rinogi twamuhaye amafaranga ngahe mu gihe nayo twari duhereye uko tutayazi. Yumvikana ko Inyarwanda.com babeshe Inyarwanda bashobora kuba batabeshe bahawe amakuru n'abandi bantu atari twebwe kubera ko kumburegira n'indi team yo yabikoze ariko twebwe kuri team yacu ntacyo tubiziko. Nka hamwe amakuru abayahawe na team ya Deben akavuga ati kugira ngo tuve ngaho ku butaka bw'u Rwanda atwerekeze ku butaka bw'u Burundi n'aya mafaranga baduhaye. Abarundi cyangwa aba artiste b'igihugu cyacu cy'u Burundi biri mu byo bidogera aho bagira ati turakeneye amakampani aza ahagaciro aza agarukira agateka ku mu artiste w'u Burundi ku buryo bw'uko umunyamahanga aje hano ku butaka bw'u Burundi nimba akoze igiteramo agashika hanze y'igihugu agaca ashika gura imodoka agashika gura parcelle hanyuma umwana w'igihugu nawe mwasize hamwe n'uwo munyamahanga ndatangara kuri Inogi kare bazaba bari kumwe tugasubira gusekanira imitwe kuri bisi cyangwa duhagarika taxi naho company je gukosora ikina cyane muri byo bimaze imisi biraba nimba Deben ahawe 40 millions z'amanyarwanda na karondi ko ndatanga ko amaze kubibeshuza hanyuma ugasanga Inogi tutumva ko yahawe miliyoni cyangwa miliyoni zibiri ubwo abarundi n'abanyamahanga mugiye kubabangabanganisha kuti umuntu mbere kugira ngo naho company kosora ibishobora kuba byarabaye nk'amakosa mu zindi company murakoze. Urakoze Diso, iki kibazo nibaza ko kiribona dutwara kanya katari gato kubera ko ni cakamaro kuri abo haba kuri Now company ariko cyane no ku ba artiste. Uwo uratubagije ngo Rinogi ashobora kugira ukunoko birumvikana ariko amakosa bavuze kumbure yaramaze ngo igihe akogwa n'andi makampani ntitubizi ubu uyu munsi turaza kuvuga ku bintu cyane bya hano byacu bituraba ko ari navyo turekuriwe n'amategeko muri make aba artiste canke umuntu ko twese turi hano ntabwo tunganya imyaka Ediso ushobora kuba undusha imyaka canke nkaba ndayikurusha usanga abantu twese turi hano dufite ikintu tugenda turushanya ikintu gikomeye cyane ahubwo tubonereho n'amahirwe nka Now company sinibaza ko tuzoza kubesha ngo tuze kuvuga ibintu bidashoboka hano. Impamvu twabahamagaye hano nuko tuvuga ibintu bishoboka ku ruhande rwacu tunashobora no gukora. Hariho ibintu bidashoboka abo ba artiste bacu nimba banatwumva je sindumva bari ko baridoga ariko urumva nivyo ntabwo bivuga utabizi hariho ibintu bitindogwa muri realite y'ubuzima umuntu agomba kumenya urwego agera ko mu buzima bwiwe. Turakoresha uburorero hariho ibintu nimba ko karivyo izo nduru zamaho hariho ibintu umuntu agomba kumenya wari wese umuntu gukora umuziki ata muntu yabimubwiye n'ubuzima nakazi yihaye nkuko abanyamakuru muri hano nakazi kagaburira umuntu niko ndavyibaza nubwo hari umuntu ashaka kubikora ashaka abikunda kugira ngo anezerwe n'ubuzima ariko uko vyogenda kose ibiciro by'abaririmbyi ntivyigera bihuzwa bivanye no kugira ngo uteze imbere umuririmbyi ahubwo nka Now company kubera ko turakunda iterambere ry'uwo ari we wese ariko bihuye n'imigambi yacu iyo umuntu yateguye projet yo gukora amazi agavuga akipfuza kuyagurisha $500 y'amarundi nawe ugategura projet yo gukora amazi nyene ukifuza kuyagurisha $300 ni ivyipfuzo vyawe ibiciro bishobora kuba ari binini ku bene gihugu ariko nawe ugasanga vyibuza aho waranguye ibiciro ni binini. Ico nashaka kuvuga ni Rinogi na Deben dushobora kuza ngaho ngo tugire ikiganiro c'ingana amahera bazogenda barushanya ivyo bintu na Rinogi nabo nibasiko iyo bidufashamwo birumvikana amahera ntashobora kungana ntashobora kwegerana kandi ibiciro nabo artiste keshi hari n'igihuhera ku vyo bagusavye sinzi ayo yandi makampani uko abikora ariko nibaza ko utoririmbisha umuntu ku nguvu bivana n'izina ryawe ukuntu ringana kugira ngo umenye n'ibiciro byawe ukuntu biza kuba bingana kuriya no kurara muri hotel usanga bitangana bitewe n'abanyene hotel ko bavyipfuje n'ubushobozi bw'abakiriya. Nta kintu kinini tuzoza kongera ko ku bushobozi abaririmbyi b'abarundi bafise kiretse gufashanya mu gutera imbere dufashanije twese
ariko twebwe tuzofashanya n'abariko barakora cyane cyane kubera ko imigambi ya Rebo nubwo tuyifite ntabwo irajya mu ngiro, ubu turi gukorana n'abashobora gukora ibikorwa twifuza ko badukorera. Ikintu kijanye n'amafaranga naco sindacumva neza ko ntashobora gukora concert muri rino jingo acaheba gukora ivyo bintu bariko uravuga, biragoye cyane mu gihe nabo bandi bariko barishurwa menshi bakoze ama concert menshi usanga ari no musi y'amahera hari no ashobora kubona uyu munsi. Ndagira ko ikibazo cya mbere watubagije ngo ikivugo cya kampani kiroroshye cyane, ni twese hamwe birashoboka kubera ko twagiye hamwe n'abajene nubwo byahereye hanze, ariko nabo twakoranye cyane bari abajene ibice 90% kubera ko tubizi neza iyo abajene benshi bari hamwe bashobora gukora ibintu byinshi byaba bibi cyangwa byiza, ariko twe imigambi yacu nkuko mubibona tubaza ko atakintu kibi cyadukoranije hano, twakoranijwe na event izohuza abarundi benshi kugira ngo banezererwe natwe hamwe. Tukira abanyene kucivugo nabajije ati mbega imyidagaduro yani wacu Burundi mwayiha agaciro kameze gute na cyane muri namwe? Ku myidagaduro twayihaye ikibanza kinini kubera ko ni nacyo twashimye kuguriza ibikorwa bindi byinshi. Nanabivuze ko imyidagaduro tuyisangamwo uko turi hano, uyu no designer, uyu ajeje ibintu bijanye n'imyidagaduro nawe, hanyuma nanjye imyidagaduro ntiri kure y'ubuzima bwanje. Abantu si cyane gose ariko murabona ko ari igice cyacu n'imyidagaduro, nabo turi kumwe mu makungu nabo imyidagaduro bayiri hafi. Ni nayo mpamvu twashimye gutanguza concert, twari gutanguza uburimyi cyangwa ubworozi, ariko twahereye mu myidagaduro kubera ko tubyisangamo. Nicyo nabasiko cyumvikanye. Ikindi wabagiye ngo ikibanza tuzokoreramo ibiteramo. Kugeza uyu mwanya igiteramo biri deside ko kibera Jardin Public, concert nini ya itariki imwe z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma ibijyanye n'ibiciro nabyo nkuko babibagiye nabyo byaramaze gusohoka, twaragerageje ko twosangira umunezero na buri muntu wese abishoboye. Twagize amatike agiye atandukanye, amatike y'ubwoko bune. Tike simple izoba ari 10,000 mu kwinjira muri Jardin Public. Tike VIP izoba ari 50,000. Hanyuma twaragize na tike sponsor kubera ko na company ifite abagenzi benshi twifuza ko bagirana baronka umwanya wabo. Twaragize tike sponsor iri ku 500,000, tugira na table y'abantu batandatu iri ku 1,500,000, hanyuma ugakonsoma champagne zibiri wihitiyemo. Ico ni igiteramo kizobera kuri Jardin Public itariki imwe. Hanyuma twarateguye no guha akaryo abantu bose ibyo bashaka kuganira n'umuntu bakeneye umwanya wiyaguye, icyo twokwita VIP. Twarateguye show iri VIP mu ijoro ry'itariki 30 z'ukwezi kw'icenda. Twarateguye igiteramo kiri VIP, twahaye akaryo n'abantu nabo baba bashaka ahantu hisanzuye bonyene. Twashatse kubikorera kuri Eden Garden, ni hano kuri beach nziza cyane. Ibiciro byaho navyo nyene ibyo dufite uyu mwanya twizeye ko kandi bitazonahinduka. Itike izoba ari 100,000 umuntu wari wese kwinjiramo, ariko tukagira na table y'abantu 8 ku miliyoni 2, ukabona champagne 2 wihitiyemo. Tukagira na tike presidentielle, ni itike nayo twahaye agaciro cyane, ni tike izoba iri ku miliyoni 10. Hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza wifuje gutaha, hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant nziza nababwiye Eden Garden. Hanyuma ukabona umwanya wo gufatana amafoto no muri Remville Ben, ndetse no kwicarana, ndetse na visite yo mu rugo iwawe. Nibaza ko ibiciro byumvikana cyane. Twagerageje kuja mu makategori yose. Nimba ntibeshe nibasiko ikibazo cyawe nagerageje kwishura. Ari igisigare kimwe mbere yo nza kubaza cyane. N'abajije ati mbega mwavuze ngo intoki mu barinda ariko barakora neza, n'abajije abaririmbyi benshi ntagira mwari dusigura ko ari umwaho cyane. Murakoze cyane. Mu baririmbyi benshi bari gukora kubera ko na company dufite ama projet menshi ndetse n'ibiteramo byinshi. Rero turakunda gushira ikintu aho gikwiriye.
twebwe twarahuje na Rinogi mu biganiro kubera ko ntitwaravugishije n'abantu benshi kugira ngo sinze no kuvuga ko hari abo twananiranywe nta bantu benshi twavugishije kuri iki giteramo kubera ko twahisemo kuvugisha Rinogi kubera ko tubona afitinga mu migambi yacu yisho kumbura abandi nabo bari mu masho ari inyuma nkuko tuzogenda tubibona. Urakoze cyane. Yabajije ikibazo cy'itandukaniro rya kampani yacu n'izindi mba ntibeshye. Imigambi ya Now Company nubwo twahereye mu myidagaduro uyu munsi bisa imigambi itandukanye harimo uburimyi n'ubworozi nari nakigarutse ko gatoye cyane cyo ku Mayange. Iyo migambi ariko twipfuje ko imurikirwa n'imyidagaduro ku mpamvu nyinshi zitandukanye tumaze kugenda dusubiramo. Yindi migambi itandukanye yo muri Now Company nibaze ko nayo izobona umwanya wo kuvugwa ariko uyu munsi duhe valere cyane imigambi twamaze kubona ku mugaragaro somvya indoto. Ikibazo cya kabiri batubagije ngo Rinogi wenyene nimubona ko hakenewe abandi bantu bashobora gufasha Doben kugira ngo indoto zanyu zije mu ngiro. Nivyo birumvikana byari kuryoha dushyizemo nk'abandi ba artiste benshi cyane biraruta babiri barutumwe nivyo birumvikana ariko twumva twizeye kuri iyo ngingo ku buryo biramutse bibaye ngombwa bigahinduka birashoboka navyo twabibamenyesha ariko kugeza uyu mwanya niyo ngingo twafashe. Twumva kandi umengo ntaco itwaye cyane kubera ko abo bose tuzoba turi kumwe turavye uko bahagaze muri iyi minsi tubona umengo birakunda ko imigambi yacu ijya mu ngiro. Murakoze cyane. Ni visite imezite tike miliyoni 10 ni visite izoba iri kuri table yawe ntabwo ari muhira kuri table uzabona visite ya Doben ubona umwanya wo kuganira nawe twarabiteguye cyane kuri table muri concert kubera ko zishobora kugwa n'abantu benshi ugasanga turiko turavuga ibintu bidashoboka rero azogira visite kuri table yabo bakiriye bafise ayo matike presidentiel abavyifuza kuko umuntu ashobora kuba atanavyifuza. Ndamufashije gato ni hazoba hariho tike ya VIP muri giteramo hazoba hari amafaranga yo kwinjira ariko kandi hazoba hariho na tike ya visite ni nka kurya hazoba hariho abubahwa benshi hazoba hariho binashobotse nuko gusa bitaramenyeshwa cyane byinshi muzomenyeshwa ariko hazoba hari abubahwa ndavuza abubahwa mwumve ko n'abari mu nzego z'igihugu bazoba bahari. Rero hari abantu baba bifuza kwicarana n'umuririmbyi yicaye kuri table imwe bayage batera inkuru bafata amafoto ariko kandi nakwibutsa yuko iyo show ya VIP Doben azoba araho mugabo kwicarana nawe kizoba ari ikindi kintu gitandukanye nuko uri kuramubona hajya imbere canke ku ruhande rwawe ariko kandi uburyo amikoro y'abarundi aratandukanye hano bavuga ati jewe nshobora kujya ndabishoboye niyo mpamvu bose twabahaye umwanya kugira bashobore kwidagadura. Ikibazo cy'uko Rinogi kuri umunsi azoba hari imizi gusa ikibazo cya Rinogi ko azoba hari yes azoba hari kuri VIP show tuzoba turi kumwe nawe mubona bazoganira bicare nico kimwe twebwe twafashe aba artiste ku rwego rumwe ico ntashatse kubesha gusa ni ku rwego rw'amazina yabo kwangana ivyo turabizi twese ariko iyo dufashe umu artiste muri Now Company tumufata nk'uwundi ivyo nizera ko naco gitahuritse nabazoba hari nabo bizoba ari nkuko Jesse hama ikibazo cy'uko kizobera ngahi Bujumbura gusa mbega mu ntara hagati hama yuko ari premier edition mbega tuzobona izindi ryari tugwena na Now Company. Yego ico kibazo iyi concert ntabwo ari urukurikirane ariko nibikurikirane by'ama concert atandukanye nituzokora nk'iyi ntabwo tuzozana Doben tuzozana abandi tuzokoresha abandi bo mu gihugu ni ibintu bigiye kwamaho nibaza ko inyuma y'amezi 3 duhejeje iki giteramo muzobona ubundi butumire nk'ubu bwo kubereka abandi bashyitsi biteka tugomba kuzana mu gihugu kubera ko ari intumbero zacu. Murakoze. Nditwa Patrick Open Mic Akeza hanyuma twararose umwanya wo gutegura nibaza ko bigaragara ico kibazo kiragaragara twariteguye sinzi imyiteguro uvuze uruhare igeraho canke pourcentage ariko kuvyo dutegerezwa gukora twaragerageje uko dushoboye. Ikibazo cha kabiri yase kuvuga kubijanye
kubera ko The Ben amaze igihe kitari gito adasohora indirimbo. nta bwoba dufise nta bwoba ntabwo kubera yaba tuba dufite ubwoba twari kugira bari muri vibration The Ben sinzi uko tumufata ariko nizera ko si umuririmbyi wo gukora nawe hanyuma ngo ugire ubwoba. Murakoze cyane nacyo nibasiko cyumvikana. Murakoze ikibazo imyaka 4 na nshobora guha uburorero bwinshi ariko kubera kugira ngo umwanya atari munini sinibaza ko nubwo icyo gihe giheze kingana uko The Ben turamuzi The Ben turamuzi kandi turizeye ko ibyo twapanze bigomba kugenda neza. Numva ata kintu kireze ibyo no babwira ariko turabizeye show imeze neza turabibizeye cyane. Reka tubibutse yuko indirimbo The Ben after igogwa no muri Platinums Diamond Platnumz mu gihugu cya Tanzania ndetse indirimbo kwa barashoboye kuyigabura amwe mu mashusho ashoboye kuja kuri platform ya Diamond Platnumz ibindi bija kuri platform ya The Ben. Nibaza neza yuko ico kintu twocibukanya ndetse n'izindi ndirimbo n'ibindi byinshi kandi umugwiza atunganye n'ishira hamwe abafite uko nategura ibihugu byo murakoze. Murakoze nitwa Lovia kuri media BITV. Nashaka kubaza ikibazo cyanje nicerekeranye cyane n'ibya The Ben. Nashaka kubaza Now Company mwavuze ko mumaze umwaka umwe muriko murakora. Nashaka kubaza kugira ngo mushobore kuzana umustar angana gutyo ubonye mu gihe mushobora kuba mutanga amahera nk'ayo bariko baravuga ko biri kose ntaba ari makeya uburyo muba mukuranye. Ikigira kabiri nashaka kubaza mufite staff atari ntoya kandi nimwahora mukorera ngaha mu Burundi icyicaro cyanyu kiri hehe? Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere watwagiye ngo Now Company iyo dukura amahera yavuze ko ari umukiza ariko mugaca mukora ikintu gikomeye nk'icyo cya The Ben mu gihe atacu muri injizi. Icya mbere kwanza urumva numva ari amahirwe ubuze ikintu cyiza cyane kuri positive. Urakoze kubidushimira kumva ko twakoze ikintu gikomeye mu mwanya muto. Urakoze tubaye tugushimiye kwanza. Ikindi nuko mu byifuzo byacu Now Company tangura twifuza ibintu nk'ibi ahubwo tumva byaratevye gato gusa ariko mudutize amatwi n'amaso tuzoba turaba iyo bije. Murakoze cyane. Iby'amafaranga Imana ishobora guhezagira ibikorwa byacu niko numva no kwishura nta zindi miracle nta makredi twafashe kugira dutegurisho numva arico sinzi ko wanyuzwe hari icyicaro cyacu puro mama dukorera i Burayi nabikubwiye hanyuma maze isomeni imwe mu gihugu turi gukorera muri hotel siko bizohora mugabo turi cyari kwitegura ibikorwa byatubanye byinshi ariko nizera kuko mwadusanze ataco mwatuneguye aho turi gukorera rero uyu mwanya si ivyo by'ingenzi cyane ariko navyo tuzobimenyesha kubera ko Now Company ni ya buri umwe wese kandi ni y'igihugu ni y'umurundi. Uyu munsi rero turi gukorera sinumva ko nakubwira kubera ko ntihazohoraho hazohinduka vuba cyane ariko ibyo ni ikintu gitoyi cyane. Ibikorwa turi gukora biri kugenda neza nubwo tutarabona ibibanza biri fixe byo gukoreramo. Urakoze cyane. Ego murakoze. Nanje kandi buwanyuma kubaza ikibazo nongere kanshimire cyane byumva mutima uburongozi bwa Now Company kubona bushoboye kuzana The Ben. Urakoze Landry. Kamere ku iki cyanyuma abaririmbyi tuzokorana isohoka igihugu n'ibindi nk'ivyo nta gitangaza kiri muravyumva ko dusanzwe dukorera n'ubundi hanze y'igihugu n'ubundi nivyo byari gutangura kugira bigaragare neza ariko twakoze contraire gusohoka rero nivyo kuri twebwe nivyo bizoba ari byinshi cyane gusumvya ivy'indani kuko ni muhira kuzana umuntu muhira biroroha gusumvya kumutwara mu rugo rw'undi muntu bizoba rero birimwo cyane ku bice byinshi.
uranyibutsa ikibazo cya mbere icya mbere nabajije ikibazo nari nababaje kijyanye n'ubucuruzi n'ubworozi ko umva ko ari ahantu muhagaze cyane mbega nka brand ambassador muzo bamukenera kubwira mudahari bandanya amenyekanisha ishyirahamwe ryanyu nk'uko andi makampani zamwamwe amaze gutahura ibijyanye n'imyidagaduro babikora. Ego urakoze cyane brand ambassador mu bikorwa byacu urumva n'ikintu nacyo tutasize inyuma ariko pour moment nta mwanzuro turaronka kugeza uyu mwanya ariko bigomba kuhaba kuko nibikorwa navyo twifuza ko tuzobahamagara tukababwira nkuko twababwiye uyu munsi turiko turatangura igikorwa cya mbere cya concert yacu ya le 30 na le 1er. Ego bizobaho ariko ntabwo turamenya ngo ni ryari canke ni bande. Ego murakoze cyane.